Halivugana ziba Natacha yakoze ibaba intare y'ingore number 1 mu bastar afise ukuntu akunda abantu abarundi muri rusange bose baraganira eka nta numa kumira yaba muto yabukuza bahadose y'imilevo we yifata simple no mustar ari hambo yikundira intwengo akivugira sibintu ntiyigeze inzigo nakariga ngamuhogo eka nta ekenye jigo naho wobaza amipro Natacha niwe mustar atazingene bagara nkuko abandi babikora rushimira intwari zikihari bene mama tuvuga ibyiza byabo bakihari bagihema Natacha no masana stale wa umma tena wa kimataifa acha pewa zake sifa. Come on. Wagwana my brother. Yes. Akindera inzu amezi atandatu yose akangirira neza. Wait. Urumva ko Natacha amurihira inzu amezi yarandiye inzu amezi atandatu. Ego nubu sinzopfa ndamwibage kandi data wo mwijoro azomumpezagirira jenge ndari umuga bwo kutabona banyita basi amasamirizi yose amaradio saranzi je rero mba nitwa basi mba mu kinama muga nkaba naje kwifatanya nawe muri concert la boss la noma. Wait wavuze ko yakuriye inzu amezi atandatu apariye kubera kuri inzu amezi atandatu nike kindi kintu ciza Natacha ni byinshi nubona n'uyu mwambaro nambaye uyu mwambaro ni undanga kandi yarawunzaniye kandi amaze kubinzanira kabiri igihe aza mu kinama gufasha abamama batishoboye navuze ati abasi sino mwibagira wanje atabona acampa igitenge nubo haheruka imurambya ikinambaye nico yanzaniye aca kimpera kuri Buja FM acampa na Samiri yo kugishonesha none rero kuno munsi nanje naje kumutera iteka naho ntabona mugabo amatwi arumva naje kwifatanya nawe muri concert ya la boss kabisa no musi Natacha afite concert alake nakaye kantu wamuteguriye kuko urumva ko nawe yagufashije by the way kuno musi nawe wamuteguriye kano mutegurira je namuteguriye kuzomusengera gushika Imana izomwongera ibihe byiza imwongera ubuzima imwongera kubaho Imana izomutuzigamire Imana kuko mu bantu nabayeho ngaha babasani canke abaririmbyi bose nta muntu ndabona ko riciza nka Natacha naco gituma ndi impumyi nemeye kuza naho ntari bumubone mugabo ndaza kumva indirimbo ziza kuhaca muri concert la boss. Baba andumva kukunda Natacha kabisa apari yo kubera gufashije Natacha asiguye iki kuri we Natacha ni bitu bingi naweza sema hata nikisema mkuswahili kuna probleme nukuri abantu ujya n'umuntu wanje cyane n'umuntu antera iteka kuko umaze gutelefona umuntu akakwakira neza cyangwa akakubwira ati muri concert wewe uzoze ikibanza cyawe cyo muri VIP kirahari abasi na utabona mugabo bakwicareke mu kibanza ciza nukuri niteka cyane kuko ari abandi baririmbi usanga bagara ari abandi baririmbi usanga bafite inoti mugabo ntibafasha abantu mugabo we barafasha abantu araheruka gufasha umuntu ari mu bitaro kandi yaramerewe nabi kandi uwo muntu nyene kamnambo abishobotse mwoza kumuha ijambo kuko yaje no ngagendera ku gakinga yitwa Muzavile Muzagara ego n'umuntu agware mu bitaro yabaye paralize hepfo bibimba byo hepfo byose ntibikora nukuri niteka rikomeye cyane kubona afasha umuntu ataza akamufasha aramusaba imikashi yiwe aramurungikira nukuri ryari teka kandi n'ubaracamushimira yavuze ati naho ndi mu bitaro ndatora gakinga kanje saa 8 yari yamaze gushika n'ubu twari ko turavugana mu kanya rero muze kumucako nawe mumuvugishe n'ukuri Natacha byakora jewe ndibaza yuko n'utagira amaso arabyumva mana data mana ugira neza mana mushobora byose data uri mu ijuru mana ugira neza mana ushoboye byose ni wewe twiringiye ni wewe tuzi ni wewe waremye isi n'ijuru kandi muri no munsi tariki musi ya gatatu itariki zitatu z'ukumunani waruzi abangana gutya ko tuzokoranira muri kino kibanza ciza kibanza wahezagiye Mana none turagusavye nk'abana bawe turaciye bugufi turagusavye mpwemu yera amanuke muri kino kibanza turagusavye mpwemu yera ababane n'abaririmbyi baza kuturirimbira mpwemu yera bane nabaza kwinjira n'abari mu nzira bariko baraza mpwemu yera azanane nabo turansimiyaga mibi ya shetani turansimiyaga mibi ya shetani midaimoni zose abamwansi ba shetani bo abansi ba Natacha bose tubigijeyo kule turamaga ubwiza bwawe bubane natwe kandi no munsi concert yacu ize kugenda neza dutangurane nawe duherezanye nawe hanyuma icubahiro n'icyawe ibihe bidashira hanyuma uze kuzana n'amafaranga menshi muri kino twikorane Imana iduhe umugisha amen. Amen. Oh yes,
Yes, 1, 2, everybody. And my name is Radio. Oh, this is Loy TV in the place. You know what it is. I just said Mr. Radio. I'm back again. Now get in a gatsero. I'm the Kubira Vision muri entertainment. I'm the Kuzanira, our hitmaker. Kuri micro ya Loy TV. I read it, gentlemen. Like in a comment kugira ngo uzurabona professional interview. Uturahabwa update news. Kuri kamera uri kumwe na Zombie. Ni bari karatuma image ibona imeze fresh sana. Ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. By the way, ndakusaneze ko je kumva kuri micro Shop Radio. Asa promoter wose mgugu. Yes, right now turi kuri Zose dinire muri show ya la boss concert novuga neza yuko haza kuba hari D1 double G once again, Kiri Ku A Kiri B face on the floor Loriro. Yes, twamaze gushika ndibaza ndasanze rero team Natacha bambaye imipira ya Natacha. Sinzi nimba ari Natacha yabarungitse ariko urako bambaye imipira ya Natacha. Hari wambaye umupira uri ku ifoto ya Natacha, benshi bambaye imipira ya Natacha, ariko turaza kuyaga nabo tumenye mbega baje mu biki ninde yabarungitse. Sister ko bien uza bien meze neza ndashi ni meza bakwita gute? Shadia. Sasa uri ngaha mu kirori kwa Natacha ariko nturinjira. By the way, mwambaye imipira ya Natacha ndabona murarenga batanu, mwaje gukora ikinde yabarungitse? Mu bisanzwe twege ni groupe twagize ku bumwe kukuntu dukunda Natacha cyane, rero cha turashima gucrea noze groupe ya twese kubera ko mukunda Natacha. Sasa witeguye gute kubona Natacha kuri stage? Kumbure abandi ndashaka kubaha ijambo. Abandi ndashaka kubaha ijambo. By the way, ona ko ni team ngo bishize hamwe kubera ko bakunda Natacha. Fizo na Lil Wayne ni wasa tatuwaje meshi. Ko bien. Niko poa. Meze neza. Ndashima. Bakwita gute? Banyita Sisi. Sisi. Ego. Sasa wambaye umupira wa Natacha use amatatuwaje meshi ni bitugana. Ni kubera ntamukunda Natacha. Urakunda Natacha cyane. Sasa bavuze ngo ni groupe ngo mwishize hamwe. By the way, mwateguriye iki Natacha? Harakana mwateguriye Natacha? Twamuteguriye surprise dasanzwe kubera nk'abafanzi ba team Natacha. Kabisa. Urumva ko ni team Natacha bafitiye surprise. Natacha la boss niyashika kuri stage uza gukora ikibazo. Tuza kumwakira neza nk'abafanzi biwe bamukunda cyane. Uza kumwakira gute sasa? Amayambi meshi n'amabizu meshi cyane. Niye mpamvu yatumye ukunda Natacha by the way. Kuko mu Burundi hari bikazi benshi, hariho ba Shan Queen, hariho ba Mokens, hariho benshi bagiye batandukanye b'abarimvikazi b'abarundi. Why not wowe ukunda Natacha? Namukunze kwanza icambere n'umuntu atirengagiza abantu. Natacha n'umuntu w'abantu. Nta ngorane wabufise Natacha uzimuture akwirengagize, ni naco cyatumye ndamukunda cyane. Mwamaze kugura amatike sasa. Rona bamaze kugura n'amatike. Itike ni yangahe? Ya 10. Ona ko baguze amatike ni team Natacha ariko baje kumushigikira baragura amatike. Itike mwayiguze no munsi cyangwa mwaziguze? Twaziguze kera turazibitse nk'abafanzi biyemera bitahuye ba team la boss. Sa surprise mwategurira Natacha iri? Oya nakabanga kacu urumva ni surprise ntawo ivuga. Ariko niyashika kuri stage uraza gukora akantu kubwenge. Cyane. Kabisa. Naone umujama yambaye ona bro kuyapa. Wewe hariko ni photos unaona? Bakunzi ba Loy TV. Wewe yambaye umupira hariko ni photo ya Natacha. Mzee baba. Niaje? Fresh kabisa. Ko fresh. Poa. Akwita gute? Pascal Zuka do plus 257 boy. Nini? Pascal Zuka do plus 257 boy. Twende nini? Pascal Zuka do plus 257 boy. Pascal Zuka do plus 257 boy. Wagwana maburada. Sasa na uri muri team Natacha bro? Cyane gose kabisa. Kai kuvyinguvu kabisa zikomeye cyane. Nikiye kintu za gukorera Natacha agishika kuri stage? Natacha icambere na mbere cyo ni ryambere cyo zatubonanye. Ayago. Ni ryambere zobonye Natacha. Ni ryambere zobonye Natacha amaso kuyandi. Urumona kuri televiziyo akubwira ati hindukira, akubwira ati kule. Sasa uno musiza kubona amaso kuyandi. Amaso kuyandi kabisa. Sasa niwo mubona Natacha rero ndashaka ikintu cambere uza gukora ukimara kubona na boss. Ikintu cambere na mbere no gukora mbonye Natacha ranoma. Nuko kwanza ndamupresent ingoma yanje, ingoma namukubitiye igaragaza urukundi. Ingoma wagizene namukoreye. Twende sasa. Halivugana ziba Natacha yakoze baba intare y'ingore number 1 mu bastar afise ukuntu akunda abantu abarundi muri rusange bose baraganira eka nta numwe akumira yaba muto yabukuza bahadose y'imilevo. Come on. Twende sasa. Tuhurira indani ubu. Tuhurira indani kuri stage. Ndongeje ndaheze. Twongere.
twongere gatura Oya, none rega je nacanganikwe bro ushimye uragura urire ndani nyongeza kadura harivugana ziba Natacha yakoze ibaba intare y'ingore number 1 mu bastar afise ukuntu akunda abantu abarundi muri rusange bose baraganira eka nta numa kumira yaba muto yabukuza bahadose y'imilevo we yifata simple n'umustar ari hambo yikundira intwengo akivugira sibintu ntiyigeze inzigo n'akariga ngamuhogo eka ntahekenye ijigo naho wobaza amipro Natacha niwe mustar atazingene bagara nkuko abandi babikora dushimira intwari zikihari bene mama tuvuga ibyiza byabo bakihari bagihema Natacha no masana stare wa umma tena wa kimataifa acha pewo zake sifa. Come on wagwana my brother. Yes bro Sibintu kubali unasikia hizi flongo ni za Natacha zirishatoka zamani ariko numvise igiswahili ku bantu batazi igiswahili mu ncamake bari kuravuga mu bisanzwe biratahuritse ku bantu batazi igiswahili ku bantu batazi igiswahili dufata ijambo rimwe gusa dushimira intwari zikihari a point 3 kuko Natacha n'umuntu atikoraho n'umuntu atangana n'uwo wese afete idarapara rifata kabisa. Sasa bose barafite amatike none bose canke rano baza guca ku rupangu maze murafite amatike mwese kameraman naona bose barafite amatike. Sasa ariko surprise ya Natacha ariko wapi iyo ni soka wowe uze kuba indani basi yagomba mukoresha ikiganiro umwe urabumva n'uyu oya ako wapi basi salama mzee Kopie bakuzi ba TV ndibaza bamaze kwibona aha turi kuri Zose dinire hagiye kubera concert ya Natacha aho nabikubwiye haza kuba hari Kiriku Akiri Double J once again D1 Elolilo B Face on the floor no bita bado bado bose baza kuba bari mwino show mzee baba yaje salama baba niko fresh unawamba istire kuva hasi kugera ku mutwe ni na boss la sasa why not ego umeze neza niko fresh je banyita mpaza umutima wa basi nkaba ndumufana wa Natacha cyane nkaba ndamukunda cyane akaba ari umuntu wanje akaba ari mama wanje amba hafi cyane kandi ebana mba hafi muri byose na byose angirira neza akindera inzu amezi 6 yose akangirira neza wait urumva ko Natacha amurihira inzu amezi yarandiye inzu amezi 6 ego nubu sinzopfa ndamwibage kandi data wo mwijoro azomumpezagirira jenge ndari umuga bwo kutabona banyita basi amasamirizi yose amaradio saranzi je rero mba nitwa basi mba mu kinama muga nkaba naje kwifatanya nawe muri concert la boss la noma wait wavuze ko yakuriye inzu amezi 6 apariye kubera kuri inzu amezi 6 nike kindi kintu ciza Natacha ni byinshi nubona n'uyu mwambaro nambaye uyu mwambaro ni undanga kandi yarawunzaniye kandi amaze kubinzanira kabiri igihe aza mu kinama gufasha abamama batishoboye navuze ati abasi sino mwibagira wanje atabona acampa igitenge nubo haheruka imurambya ikinambaye nico yanzaniye aca kimpera kuri Buja FM acampa na Samiri yo kugishonesha none rero kuno munsi nanje naje kumutera iteka naho ntabona mugabo amatwi arumva naje kwifatanya nawe muri concert ya la boss kabisa no musi Natacha afite concert alake nakaye kantu wamuteguriye kuko urumva ko nawe yagufashije by the way kuno musi nawe wamuteguriye kano mutegurira nje namuteguriye kuzomusengera gushika Imana izomwongera ibihe byiza imwongera ubuzima imwongera kubaho Imana izomutuzigamire Imana kuko mu bantu nabayeho ngaha babasani canke abaririmbyi bose nta muntu ndabona ko riciza nka Natacha naco gituma ndi impumyi nemeye kuza naho ntari bumubone mugabo ndaza kumva indirimbo ziza kuhaca muri concert la boss ze baba andumva kukunda Natacha kabisa hapa aliyo kubera gufashije Natacha asiguye iki kuri wewe Natacha ni vitu vingi naweza sema hata nikisema mkuswahili kuna probleme nukuri abantu ujya n'umuntu wanje cyane n'umuntu antera iteka kuko umaze gutelefona umuntu akakwakira neza cyangwa akakubwira ati muri concert wewe uzoze ikibanza cyawe cyo muri VIP kirahari basi na utabona mugabo bakwicareke mu kibanza ciza nukuri niteka cyane kuko ari abandi baririmbyi usanga bagara ari abandi baririmbyi usanga bafite inoti mugabo ntibafasha abantu mugabo we barafasha abantu araheruka gufasha umuntu ari mu bitaro kandi yaramerewe nabi
kandi uwo muntu nyene kamnambo abishobotse mwoza kumuha ijambo kuko yaje no ngagendera ku gakinga yitwa Muzavile Muzagara ego numuntu agware mu bitaro yabaye paralize hepfo ibihimba byo hepfo byose ntibikora nukuri niteka rikomeye cyane kubona afasha umuntu ataza akamufasha aramusaba imikashi yiwe aramurungikira nukuri ryari teka kandi nubu aracamushimira yavuze ati naho ndi mu bitaro ndatora gakinga kanje saa munani yari yamaze gushika nubu twari ko turavugana mu kanya rero muze kumucako nawe mumuvugishe nukuri Natacha ibyo akora jewe ndibaza yuko n'utagira amaso arabyumva kandi two musabira umugisha ku Mana ariko imbere ko turangiza ndashaka usengere kino kirori cya Natacha cyangwa se ino show kugira ngo ize kuronka amafaranga ego Mana data Mana ugira neza Mana mushobora byose data uri mu ijuru Mana ugira neza Mana ushoboye byose ni wewe twiringiye ni wewe tuzi ni wewe waremye isi n'ijuru kandi muri no munsi tariki y'umunsi ya gatatu itariki zitatu z'ukumunani waruzi abangana gutya ko tuzokoranira muri kino kibanza ciza kibanza wahezagiye Mana none turagusabye nk'abana bawe turaciye bugufi turagusavye mpwemu yera amanuke muri kino kibanza turagusavye mpwemu yera ababane n'abaririmbyi baza kuturirimbira mpwemu yera bane nabaza kwinjira n'abari mu nzira bariko baraza mpwemu yera azanane nabo turansimiyaga mibi ya shetani turansimiyaga mibi ya shetani midaimoni zose abamwansi ba shetani bo abansi ba Natacha bose tubigijeyo kule turamaga ubwiza bwawe bubane natwe kandi no munsi concert yacu ize kugenda neza dutangurane nawe duherezanye nawe hanyuma icubahiro n'icyawe ibihe bidashira hanyuma uze kuzana n'amafaranga menshi muri kino twikorane Imana iduha umugisha amen wagwana my brother thank you so much nuyu ari muri team Natacha bro bakwita gute bro bayitwa Yves Bali wagwana ko fresh ndashima Imana sho uyiteguriye gute bro uno munsi je nari mu Rwanda naje uno munsi gusa naciye hariya nyene muri Kongo nawe uco byumva naje muri concert ya Natacha uvuye mu Rwanda uvuga ati kabisa today ndakuba muri show ego isho cyakuye mu Rwanda cyonye ego cyonyene Natacha ni wacu kuva na kera so leo kuva na kera Natacha turamufana wiwe cyane wavuye mu Rwanda kubera show ya Natacha no kuvuga then witeguye gute ku Rwanda apana nka timu Natacha ku ruhande rwiwawe witeguye gute bro ruhande rwanje meze neza dushaka aduha umuziki mwiza apana indirimbo zibiri indirimbo zitatu oya no muziki gushika mu gatondo gushika saa 2 z'ijoro zo mu gatondo reka tubirindire kuri stage wagwana thank you so much my brother karibu kandi kabisa bro just bakuzi ba TV wabonye abantu team Natacha aha niho hariko harabera show ya Natacha nakubwiye kuri kamera ari kumwe na Zombie haujuwe isho Paul Radio so promoter bose mu gihugu we love you so much today in the show let's get it let's go bro what's up